nagomba nsabe abantu boba bafise imanza cane cane, ndabona ko dufise imanza nyinshi zo mu mariage, ntihagire umuntu azodutumira mu rubanza rwa mariage ngo ruhave ruba nk'ururiko rurabera muri Don Bosco. Aha muri Don Bosco uretse ko bitwengeje, je ku myaka maze n'irya mbere ndabibonye. Umuhungu yari yaje kugira mariage uno musi, bagize mariage mugabo umukobwa baramumwatse, bahejeje kumumwaka ab'iwabo ngo amahera ntiyayakwije. Ubu niyo nduru iriko iraba. Ubu rero umukobwa atashe asubiye iwabo, umuhungu nawe avuze ati ubu je singikeneye umukobwa, jewe ubu nditahiye kuryama. Umukobwa nawe ati nanje ubu rero singigeze ku muhungu, ubu nditahiye. Patiri nawe yugaye imiryango ngaha kw'irembo ati ati nimutamutanije sare. Ningorane cerera uzompamagara mu rubanza rumeze nk'uko azobanze yitonde yikawuje kabisa. Ubu patiri yabugaranye ati ntimusohoka, nta n'umwe yari bwanteye sare, none rero nta n'umwe asohoka. Ubu abiwabo n'umuhungu bavuga bati dusubize amahera yacu y'inkwano mutware ishano ryanyu. Abiwabo n'umukobwa nabo bakavuga bati duha amahera yasigaye y'inkwano. Urumva rero rwabaye zuguruzuguru. Aha muri Don Bosco byabaye urudubi, ni hatari, n'igipolisi cabuze ico kivuga iki, nta n'umwe asohoka. N'ingorane, n'irya mbere navuka.